himbazwe mwese umugisha mwinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turahaguruka dusome Zaburi, amatwishe mu maboko y'Imana isumba byose. Turahaguruka dusome Zaburi y'ijana na cumi n'umunani, dusome Zaburi y'ijana na cumi n'umunani, duhere ku murongo wayo wa 10 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Psaume 118 verset 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Zaburi ijana na cumi n'umunani, umurongo wa 17 turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Sinzopfa ariko nzobaho. Amen. Namamaze ibikorwa by'Uhoraho. Uhoraho yampanye bikomeye ariko ntiyangomoreye ubupfu. Njishurira ibirimba byo kugororoka ndabicemo nshime Uhoraho. Iki cya kirimba cy'Uhoraho abagororotsi nibo bazogicamo. Ndagushima kuko wanyishuye ukampindukira agakiza. Ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya ivuka. Ibyo byavuye ku Uhoraho kandi nigitangaza mu maso yacu. Uyu niwo munsi Uhoraho yashizeho, turawunezererwa tukawuhimbarirwa. Dukize turakwinginze ewe Uhoraho, Uhoraho turakwinginze uduhe kugubwa neza. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Dusenge Imana yacu. Ndengane mukiza wo kutuzana mu ngoro yawe, nuko gifise kudukiza muri wewe Mwami. Cyatumye tuzana nuko bitunaniye ibyadutsinze biteguriye kubirangiza byose. Cyatumye tuzana nuko wari wipfuza ko dukira indwara zacu zose, tugakira ibyaha byacu byose. Cyatumye tuzigama tugeza kuri uno munsi nuko utaraduheba naho turi babi. Turagusabye ngo amaraso yawe atweze ureko inabi yose umwase dushizeko. Icyatumye tuzana ukitugezeko neza, natwe tukinezererwa uzo mukozi. Urakoze, tugusabye umugisha mw'ikoraniro nkuko iyi Zaburi ivuze ati Mwami turagusabye uduhe kugubwa neza, nuduhe twese kugubwa neza imbere yawe, ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire cyane, ibaha umugisha mwinshi mwese. Turasomera hamwe amajambo yo muri Luka igice cya 20, chapitre 23. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Luka 23 umurongo wa 39 turasoma mu izina ry'Umwami Yesu. Luka 23 umurongo wa 39 haranditse ngo umwe mu nkozi z'ibibi babambwe aramutuka ati siwe Kristo ni wikize natwe udukize. Ariko wa kabiri amwishura amuhana ati no kubaha Imana yubaha kandi uciriwe urubanza rumwe n'ubwiwe. Tweho turishyuye kuko tugiriwe ibihubanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kandi aravuga ati urahava uzunyibuke Yesu aho uzozira ubwami bwawe. Aramwishyura ati ndakubwire ukuri, uyu munsi urabana nanje muri paradizo. Mubyagire Umwami Yesu abamugisha mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakoze, twongeye kwishimira cyane
neza yayo. Koko nk'uko Zaburi yavuze, nongeye kubasubiramo nk'uko Zaburi yavuze, Dawidi niko yabisabye ati mwami turagusabye uduhe kugubwa neza. Natwe dusabye Imana muri ino minsi yo gusozera umugambi wayo w'agakiza mu isi, Imana niduhe kugubwa neza. Wese abisaba Imana isumba byose ati mwami numve kugubwa neza mu gakiza no mu mubiri uduhe kugubwa neza. Umwami ahimbazwe. Yesu umwami wacu yishuye n'ingoga très spontanément, avec spontanéité, yihuse cyane ati uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Iyo babise inkozi y'ikibi kandi n'ivyo yari inkozi y'ikibi, aravuze hano kuri verset 42 ati kandi aravuga ati abava uzunyibuke Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Amen. Yesu yavuga ati ego nzokwibuka. Haba mubwiye ati ton sort est réglé, biraheze, ahubwo uyu munsi nyene ni kwanditsa ngo uyu munsi urabana nanje. Apana vya kera nzokwishura, no, hako uyu munsi nyene urabana nanje muri paradiso. Amen. Imana ishimwa. Kintu kiryoshe gusumba ibindi nko gupfira mu maboko y'Imana zose. Ntibabuze kumuhohosha, baramwasheva arapfashika, ariko icyo yapfanye ku munota wa nyuma gisumba ivyo yabayemo vyose. Imana iduhe natwe kuzopfira mu biganza vyayo. Umunsi twageze ku mwonga ku ruzi rw'urupfu, umwami azaturinde ntituzobe turi mu bindi bintu na bimwe, ariko tuzobe turi mu biganza vyiwe. Azadushoboze, Imana ishimwe, tuzorangize turi mu biganza vy'umwami wacu Yesu Kristo. Urahava uzunyibuke. Amen. Souviens-toi de moi quand il viendra établir ton royaume. Niwaza gushinga ubwami bwawe mwami uze unyibuke. Imana imbaza. Imana ishimwe kandi ishimwe cyane, kuko iri sengesho ry'uyu muntu niryo sengesho risumba y'amasengesho yose. Ati mwami urazonyibuke aho uzoje gushiraho ubwami bwawe. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Unuza kuganza mwami uzunyibuke nanje. Amen. Imana ihimbazo, uzunyibuke. Imana ishimwe. Ariko gatonye dusubire inyuma gake tubanze tumenye ko umuntu yibuka bari inshuti yiwe. Ntapfa umuntu wari wese wibutse wibuka inshuti yawe, nuko yahereye hejuru amuvugira nawe ati ariko niwoceceka, twe dufise tuzize ivyo twakoze. Uyu we aciriwe rumwe natwe kandi atavyo yakoze. Niko hano hejuru yavuze. Haravuze kuri verset 40 ati ariko wa kabiri amwishura muhana ati no kubaha Imana yubaha kandi uciriwe urubanza rumwe n'urwiwe. Twe turishuye ko twagiriwe ibihwanye n'ivyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Amen. Imana imbazwe. Imana ishimwe. Naho Yesu yari karavyumva, umwami wacu yari karavyumva, naho wowe muvugiye Imana ishimwe. Reka tubisubire ko gena mu neza. Bible ivuga ngo mu Bifilipi cya 2 ku murongo 12 n'uwa 13 ngo c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Niwe atanga gushaka no gukora. Imana ihimbaza. Sivyo gusa, haranditse ayo majambo meza y'umwami wacu Yesu Kristo, yuko ariwe mwungere w'intama. Amen. Yo mwungere w'intama niwe turagira, atuje imbere tukamukurikira. Imana ishimwe. Yesu arakomeje ngo uzonyaturira imbere y'abantu, nanjye nzomwaturira imbere ya Data n'abamarayika. Imana ishimwe. Uno mufrere wacu, c'est un frère. Amen. C'est un frère. Uyu mufrere wacu w'umwambuzi, niko tuvyize kuri mugoroba, ni umufrere wacu ubwabo w'umwambuzi. Ariko kukanyuma ati Seigneur urahavuze uyibuka niwashika mu bwami bwawe. Twe tuzize ivyo
twakoze nta probleme batwishe nk'uko twicanye badusubije ibyo twakoreye abandi, ariko uyu we nta kibi yakoze. Kandi arabura ati kandi uyu ni Imana isumba byose. Imana ishimwe. Ibintu byose tuzizera uyu mufurere w'inkozi y'ikibi yabyizeye ku munota wa nyuma. Araheza aravuga ati urazonyibuke, na je ne suis pas digne mais souviens-toi de moi, simbere ariko urazonyibuke mwami. Imana ishimwe. Bitandukanye murababarire rwose, bitandukanye na Herode, mumbabarire muvyumve neza. Bitandukanye n'umugabo witwa Herode yakinye sinema yifuza ko abantu basengera hamwe, ndavyisoko yifuza ko abantu basengera hamwe bamubona neza. Ati Pilato murazi bamuciriye arakaraba imbere y'abantu, umugore aza kumubwira ati naraye mbabazwa cyane mwijoro kubw'uyu muntu n'umucira urubanza rwe, ariko ahiga kunezereza abantu bari kumwe. Iwe ntiyamuremere byari bifise ibyo bintu, ariko amucira urubanza yifuza kunezereza abatwara. Abahomvye occasion, yahomvye akaryo katazosubira kuboneka mu buzima bwiwe. Uwisi yarize irondera umucunguzi bari barabuze. Un jour yari presence imbere ya Pilato, yari presence imbere ya Herode, umunsi umwe yari presence imbere y'abo bagabo, ntibamwakira nk'uko akwiye kwakira, ntibamenye uwo ari we. Alors bakina sinema, baraza muri eglise, turababatiza, bakubwa neza, ariko nta buremere ibyo bintu, iyo kado ako gakiza losari Imana yari bazaniye, nta buremere bahaye. Ahubwo bari abantu b'abaririmbyi muri eglise, bari abadiakre, bari abantu b'abapasitori bamerewe neza, babirimo kugira banezereze abo bari kumwe, ntihagire ikosa babatora, nta kibazo biteye. Bari abantu b'abafurere bene abo, hanyuma barabaho babanezereza. Mais s'il vous plaît, umukiza yari imbere yabo, il devait décider. Bakaza gufata ingingo uwo mwanya, ntabyo kuvuga nasamaye, ntabyo kuvuga siho narindi, yashitswe imbere yabo kugira bafate ingingo ubwabo, kandi amaraso yiwe yari ku maboko yabo. Bateze gufata ingingo swat de Imana ishimwe ko muramubarire sindabijemo cyane kandi nonjavuza, ariko mumbabarire rwose mubyumve. Hari n'umugabo yitwa Yuda Iskariote, nawe yari muri assemblée y'abatijwe hamwe n'abandi bafrere, yari umufrere muri eglise, ariko yo yari afise iyindi ntumbero y'inyungu azohava avana muri ivyo bintu. Nta kuntu yari kuze ngo urahavuze unyibuka mwami oya, habe yarinze asozera muri eglise atakindi afise abona. Mu minsi yose yatonze n'ibimenyetso n'ibitangaza yarabikoze, n'amakoraniro yose y'abafrere yarayarimo, no muri Sainte Seine niho yarari, ariko ibintu yari afise mu mutima bisumba ibindi, yari profi, zari inyungu yohava azovana muri ivyo bintu bamushizemo. Hari bamwe kandi kwiherezo ryiwe yagiye kwiyahura araturika, murazi vyabaye. Ntituriko turaja mu birebire cyane, ariko mu myihanganire mu vyumve. Imana ishimwe. Turafise ariko n'abafrere nka Petero yavuze ngo twoguta tukaja kwandi, kandi ari ufise amajambo y'ubugingo budashira. Iminsi yose yabo bari bafise uwo baha agaciro. Petero ati mumenye kumwe mwabamba Imana yamugize umwami na Kristo. Arakomeje hepfo ati mumenye ko Imana wa undi mwabamba ari we akijije uyu mubona uyu munsi, ntabwo yakijijwe natwe ngo yayo. Petero ahajeje cyatuvuga cyakurikije yavuze ati mumenye ko wa undi mwabamba ari we akijije Imana imbaza. Bari bamufise, bari bamutwaye mu mutima. Ndibuka Filipo ariko arabwira umuntu ati none ivyo uri kurasoma watahuye nayiboneti, none no bitaho atawisiguriye muri Acts chapitre 8. Arakomeje aramubwira ati uyu ni Yesu w'i Nazareti, wa wundi yari afise ubushobozi bw'Imana isumba byose.
maze inkozi z'ibibi zaramubambye, ariko ku munsi ugira gatatu azuka mu bapfuye. Ya nkone ikorwa ku mutima nayo iti erega nanjye ngarya amazi, niki kimbuza kubatizwa? Abahise turazi mu nzu kwa Korneliyo le sérieux qu'ils ont engagé, agaciro bahaye ibyo bashikirijwe na Petero. Amen. Niko katumye bahabwa mwemu yera batarabatizwa, kuko agaciro bahaye Imana ariko nayo yabahaye. Agaciro bahaye Imana niko nawe yabahaye. Uburemere babyakiranye nibwo buremere Imana yakoresheje mu kubaha umugisha. Imana ibaze mes frères, Imana ishimwe gusa. Nuko dusubiyemo inzu yari inyuma cyane ngo Imana nayo yibuka ingero uyigereyemo niyo nawe izogerera. Nimaze mwumvira ngo ndiko ndababwira amajambo y'iterabwoba, ndababwira ukuri mu izina ry'Umwami Yesu. Ingero uyigereyemo niyo nawe izogerera. Pour les ignorants, ils se montrera ignorants. Abari distraits, ils operekana ko bari distraits. Na izo samari zo arabahirya. Abari abahirya na izo arabahirya. Abantu bayagaciro nayo izobaha agaciro. Imana ishimwe. Bien-aimé, tufise akarero ko kwa Mose. Ingene abantu bagumutse baravuga bati natwe turabaserviteri. Bagumugwa na Kora na Datani N'Abiramu murakoze. N'Abiramu. Alors abo bagabo baragumura abantu, maze Mose baramubwira ngo abanyumvira bashire ku ruhande, abatanyumvira bashira ku ruhande. So ni pa nta sentare n'imwe yari kwagiriza Mose ngo wisha abantu, ariko isi yarasamye ubwayo irabamira. Abayihaye agaciro barakomeza urugendo, abantu bayubashe bayiha agaciro mu byo bakiriye mu gihe cyabo. Niyo sona kareba maze Imana iravuga ngo nabo nanje tweka tubiseme mwumve agaciro bayihaye, nayo niko yabahaye. Imana ihimbaza cyane. Ileza benini uko bayihaye agaciro nayo niko yabahaye agaciro. Imana ishimwe kandi ishimwe cyane, ihabwa icyubahiro cyinshi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Munyihanganire ni muri Exode. Kuvayo. Oh, voilà. Chapitre 14. Guarda chapitre 14. Verset umuduhere ku murongo wa kangahe? Guharura 14 urupapuro ijana ku murongo wa 20. Uhoraho aramwishyura. Guharura 14 ku murongo wa 20. Uhoraho aramwishyura ati ndabariye nk'uko nsabye, ariko n'ukuri ndahiye uhoraho kwanje, ndahiye n'isi yose izokuzura icyubahiro cyanjye jewe uhoraho, ko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ibitangaza byanje nakoreye muri Egiputa no mu bugaragwa, bakangerageza ibihekagabo 10 byose ntibanyumvire. Nukuri nta n'umwe azona igihugu nari nararahiye basekuruza ko nzokibaha, nta n'umwe muri abo bankengereye azokibona. Amen. Shiti umusabyi wanje Kalebu, kuko yari n'undi mutima utari nk'uwabo, akamurikira muri byose. Amen. Uyowe nzomujana mu gihugu yagiyemo, kandi urubyaro rwiwe ruzocegukira. Amen. Umwami ahimbaze. Urati muri abo bose nakoreye ibitangaza byinshi, nkabavana muri Egiputa gushikaho nabagejeje uyu munsi. Muri abo bose nagiye nereka agaciro k'ijambo ry'igihe cyabo, ariko bakaruhira kunyengera ibihekagabo kenshi. Nanje niko Uhoraho agize, n'Uhoraho yabivuze ati ndayihoraho kwanje nibazoroha binjira muri iki kibuga, kiretse Kalebu watarafise umutima nk'uwaba. Amen. Imana ishimwe. Harako
gihugu yagiyemo, kandi uruvyaro rwiwe ruzocegukira. Amen. Imana ishimwe ku gaciro Kalebu yayihaye n'agaciro Yosuwa yayihaye. Agaciro bayihaye niko nayo yabahaye. Imana ishimwe. Agaciro tuyiha uyu munsi kaserukira mu gaciro duha ivyo yatumurikiye. Bibiri ivuze ngo pardon mbabare gose, Bibiri ivuze ngo ababobo ni Kalebu yarafise umutima nk'uwabo, ahubwo yagumye amurikira muri byose, inose jamais lasse. Ntiyari mw'ishengero nk'umukinyi w'isinema, ntiyari murorerezi, ahubwo yarashimitse mu byo namushikirije mu gihe ciwe. Uyo wezo mujana. Amen. Ndamwinjize mu gihugu namusezeraniye, n'uruvyaro rwiwe nabwo ruzocegukira. Imana ihimbaza. Iyi niyo mbera y'abana b'Imana isumba vyose. Mumbabarire rwose aya majambo nari kuri nari Imana ndabasavye ngo munyumve uyu munsi mu Bikorintho ba mbere igice c'icenda handitse aya majambo muri 1 Corinthiens chapitre 9. Oh, Imana ishimwe. Haranditse kuri verse kuva ku murongo wa 24 haranditse hati: ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose. Abikorintho ba mbere igice c'icenda umurongo wa 24. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uherwa kabumwe. Mbese muravize? Amen. Ntibazoherwa bose si mu mizubwenge oya, ariko mu birori hiruka benshi. Bibiri ivuze ngo ariko uherwa akabumwe. Amen. Imana ishimwe. Nanje sinifuze yuko abantu twazana muri eglise baje gusinzira twozohabwa bimwe kamwe murambabarire nawe twe nari mpagaze ndushe n'amaguru, ariko nawe wari usinziriye turiko turavuga usinzira cyangwa kuradangaza sinzi ibyo ariko uravunja muri eglise hamucuba murani ngo tuvyerekane ngo twasengera hamwe nabo kameme. Iyo Mana iyo birengiste iyo birenganye, ndabasavye mu nyumve neza. Mu birori hiruka abantu bose, ariko uherwa bumwe. Nous devons combattre pour régner. Tuza kurwana nta muntu akwiye gutwara igihugu atabanye. Igihugu gikwiye gutwarwa n'umuntu yakikwaniye arakifunikira hanyuma akagishikira akagifata yaranigamye. Nawe ushaka umwami n'umuherezi utanigamye birashoboka. Reka turabisoma mu ihangane, mbabare bose tubisome dushiritse. Reka tubisubire rwose umviriza. Nimuzi ko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uherwa akabumwe. Namwe bariko mwiruka kugira ngo muronke impera, kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri byose. Il se prépare en tout. Amen. Yitegura muri byose. Amen. Mbese muravyumva neza? Umuntu azi ko azorushanwa nk'uko tuvyiteze, yitegura muri byose. Amen. Nimwave muzimira. Imana ntidenganya, Imana nticokorwa. Uje mu gitanda uryamira na madamu amasaha yose, Imana agwaye nimba agwaye kuramba imyaka 90, nta n'umunsi n'umwe wigeze wegera Imana ahubwo wari wiriye inyama wihagira wivyukira nta problem wari ufise. Hanyuma ucuvuga ngo unaende kurekera umugabane hamwe n'abeza arabara bicaye, arabara barasenga baririmba umwe hamwe na ucuvuga ngo naende kurekera amanane ngo babimbe genda uhembwe ndabasubiriremo. Umunsi tuzoshika imbere y'Umwami, iyo ndazibuka inyungu yahiga, azozibuka ko arizo zamukozeko. Herode azibuka urya munsi yafashe ingingo mbi. Nitwashika yazowakwitiza agatima ati mbese ko ntamukijije wa munsi. Urya munsi nawe bizomugarukirako. Niko natwe abantu twaguma twisinziririye twiryamiye, natwe bizotugarukako. Abandi twaguma twidandariza twiyumvira n'amanya twahaye Umwami. Urya munsi tuziruka ko iyo akaryo k'umuntu nari mpawe, iyo ndagakoresha neza, cyagiye narenguka muri eglise, iyo ntagiye gusinzira, cyagiye abandi basoma Bible bitegura, iyo nanjye ndayisoma Tito souviendra de tout. Bamwe bazibuka ivyubahiro bandiganiye bati narakuma
Mais s'il vous plaît, mwategeza kumenya aya majambo y'umwami wacu. Écoutez frère, verset 25. Kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri byose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira. Ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo tuhabwe ikitazushira. Amen. Nanje ndiruka ariko simutazi yaje, kandi nkubitana ibipfunsi ariko simubusha, kandi ndwanya umubiri wanje. Amen. nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi, nanjye ubwanjye sinze mboneke ko ntemewe. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Faut dire amen. Ni amen. Ni amen. Parole nanjye umubiri wanje ndawuhindura umuja. Amen. Kugira ngo sinze mboneke mvuye imbere gupresha abandi, sinze mpave mpembwa icubahiro narondera ndi imbere, sinze popularite kwemerwa n'abantu ko bose bantangarira ko nakoze ibintu bikomeye cyangwa ibimenyetso n'ibitangaza cyangwa nigishije neza, je ne sais pas. Ariko nanje ndiruka simutazi yaje, ndakubita satani kandi nkubita ntamuhusha. Amen. Ndiri nani kuzohebwa hamwe nabo ndigishije. Oui, c'est ça. Umwami ahimbaza. Arakomeje Pawulo mu Filipi igice cya gatatu ku murongo w'indwi ati Philippiens chapitre 3 verset 7. Pawulo arakomeje ati ariko ibyahora bimbere inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubwa Kristo. Umwami ahimbaza. Eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Amen. Kristo Yesu aruwe. Amen. Ibintu byose byahora bimbere inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe. Amen. Imana iguha nk'ivyo, naho niba uri kuragwana no kuba mwiza, ubundi agwana no kutunga cyane, ubundi agwana no kubaka amazu menshi, ubundi agwana no kuba mukuru, ubundi agwana no kuvyibuha, ubundi agwana jenosipfa no kuja kuri taye n'ibindi mugwana force byo wakwana navyo. Ahubwo avuze ngo ibintu byose vyahora bimbere inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe. Amen. Niko umwami wacu yavuze muri Matayo 10 ati uzokunda se akamundutisha uwo ntabereye, uzokunda umugabo akamundutisha uwo ntagwiriye, uzokunda umugore akamundutisha uwo ntabereye. Imana ishimwe. Niko Yesu umwami wacu yavuze. Amen. Uzokunda abavyeyi akabandutisha uwo ntagwiriye. Imana ishimwe cyane. Yesu arakomeje ati ariko uhereye cya Yohana ubwami bw'Imana burabandanirwa. Amen. Kandi ababwinjira mu boss l'XSS babunyakurisha uhizi baranigana. Donc vous comprenez que c'est une bataille, n'urugamba rudahera. Mw'ijuru n'abanebwe bazojayo, ce sont des vainqueurs. N'abanesheje Imana ishimwe. N'abanesheje batsinze imibiri yabo, batsinze imigambi yabo, batsinze ibintu byose bitagira inyungu mu bwami bw'Imana. Ndabasubye mu babarenda bibabwire mubaganiza kuri mugoroba, ni wabona wowe uriyizi, nimubona uri umunebwe mu bwami bw'Imana urisuzuma ingene ugenda, urabe ivy'ubwo bingene bingana, urabe ingeso zawe nzira. Nimba uri umunebwe wo kwitegura uzokwama urahira, bazokumva uri kurahindahiro z'abungere, abandi nk'abaseruzi bumva ngo ni ukuri kw'Imana, kandi ataho byakabonetse ko umukristo arahira bene. Kubera iki? Nta mana iri muri we, ni umukinnyi w'isinema muri eglise, araza agaheza ibwirizwa muri korale cyangwa mu gipasitori cyangwa iyo mu kidiyakoni, ariko ni umuntu baburebure vide, atari kimwe kimuri mu nuko icyo tumumva yavundukanye rero ngo ni ukuri kw'Imana muje ewo ahubwo abandi nabo abasore bacu zatuvara barazanira zabongera. Kubera iki? La vie de Dieu, se souvenir du Seigneur. Imana imbaza. Abantu barakwiye gutwara muri bo agaciro k'icyo Yesu yaragize. Ntibatware intege nke zabo, gutwara intege nke zacu mu mutima ngo nze ndibuka ibyo nahozemo nkiri mu isi, ahubwo nibuka ingene Yesu
verset 8. Eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubwo ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo Imana yomba nawe kabivuga nushikiraho nawe uwo bivuga uti kubw'uwo Imana ishimwe. N'umuhasi yishushanya oya n'umupastori yishushanya ngo je suis pasteur umwana we définitivement je suis diacre umwana définitivement non na pastori atari umukristo azoriza nta mwasi atanigana kugira ngo abe mu vy'Imana agwanire ikibanza Imana yamushizemo azobona gusanganirwa nibishoboka nuvuga ngo bagutoreye kuba padiri cyangwa je ne sais pas. Oui, c'est vrai, bashobora kuba bagutoreye padiri là c'est une autre chose, mais niba bagutoreye uri umufrere bagutoreye uri umufrere ugomba kugwanirira kwa muri umufrere iyi minsi yose kwa muri umufrere yagwanirirwa kwa muri umusere yagwanirirwa. Umwasi agomba kubitukura umunsi umwe yaravyiye ati wonda bahejeje yaratanvye ati iki kiyaga ntibagikira ariko birutse umwami izave Dieu. Inkuru barimwo zari za Yesu bari muri témoignage mu kiyaga barimo barashinga intahe. Satani aravuga ati woni banjika bya bintu ndabirangije ndabihejeje me uwo bariko baravuga yaje yiruka kubatabara. Pourquoi frère niba baravuga imifuko y'umuceri cyangwa amafi baroba niyo bayashora mu ruganda n'inene n'amariswafi n'ibindi bariko baravuga ivy'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo bariko baravuga niwe yaje kubatabara. Amen. Niyo batwarwa bari muri uwo yobazuye bose. Amen. Nta kibazo na kimwe afise nubwo ko bapfuye bari muri we. Amen. Bazozuka baduhitane tuje kumusanganira turi kumwe nabo nk'amahimbazo. Byendeme bivana na nuko bari mumbabarire rwose je dois le dire neza kubivuga kubwo nahomvye ibintu byose ndavyiyumvira ko rishana kugira ngo ndonke Kristo. Amen. Mumbabarire tuganire nk'abantu batari muri prédication ariko bari mu kiganiro gitonye kigufi kandi umuntu wese agiye gutera imbere no mu mubiri azi yuko atezwe imbere n'umwami Yesu. Nubona umuntu agiye guhomba mu byo yatangaza atangura kwibagira Imana agatera imbere mu mafaranga bakibaza ngo agiye kuduga ariko buryo yibagiye Imana abagiye guseruka ivyo biba bigiye kurangira. Muzomurindire gato muzomona atagikora n'akazi byahetse kubera iki ibintu byose umwami wacu avuze ngo muri Luc chapitre 12 verset 31 ati mwitwarike ubwambere na mbere ubwami bwo mu ijuru ibindi muzobihabwa ari inyongera. Imana irabizi le Seigneur sait que vous en avez besoin. Imana irazi ko mubikeneye irazi ko tubikeneye mais abo yegeranije yatoranije niba bazabitwarike ubwami bwo mu ijuru ibindi bazobihabwa nk'inyongera. Ivyo niba batabifise mu mutima ngo yumve gutanga dime y'ibihumbi 100 aruzigo uremereye mvuze dime murambabarira sinari kuvuga dime ariko reka tuvuge bimwe twiyemeza n'abandi bose baza aho wanditse baranditse ko wanditse n'abafrere barafahiri barazi ko wanditse ariko ivyo byonyine twese tuzi byarakunaniye none ivyo tutazi n'ivyo washoboye utuhende ngoja jenda tanga dime ngo bimwe niyemeza nabyo binashoboye ni utashoboye ibyo babona bose ivyinyegeje sivyo utashoboye sivyo washoboye urambabarire bose siko ndagucira kwiteka ariko umbabarire cyane abantu bamenye ko abantu baja mu ijuru bariko baraja gutegurwa n'ivy'Imana duhaye umunsi bariko baragenda isi tari muri bo nabo batari muri yo agaciro bagaha ubwambere na mbere ubwambima. Mumbabarire muvyumve kuko umwanya wanje w'amasaha 12 Imana yampaye y'umurango n'ayandi 12 yampaye y'ijoro yo kuruhuka. Ayo masaha 28 yose nta nimwe nakwiye kuvuga ngo urakoze mwami kuhashikana
duhere ku ntango mbere nsubire kwa Frère Branham. Imana yavuze ko ndabyibutse. Frère Branham ati mbese ajya muribuka ko ari Imana yabateretse ku isi? Wani Frère Branham yatubajije ikibazo ati burya mbe uribuka ko ari Imana yaguteretse ku isi pour un but, kandi Imana ntiyaguteretse ku isi kugira ngo udandaze cyangwa wigishe cyangwa urime, ahubwo yaguteretse ku isi kugira ngo uyihimbaze, kwiza ishimwe bwa mbere na mbere, bakwiza ishimwe ryayo. Ntagire abantu bayibeshera ngo yaradusonzanye, ngo yayo n'abari bafise imyenda, bari bafise amadeni nkatwe, bagiye kuvuga ngo raba bagira abantu mwana n'abana mbe nunzi kumanze yavuze ngo niko uragize iyo mibindi ntizokaba, amavuta yagumye yuzura suka byuzura bidahera, byagumye byuzuye bitanzwe n'Imana isumba byose. Ariko nuko ntiyahungiye mu kuja kutisha, habe yahungiye ku mukozi w'Imana. Cyangwa ati abana barabatwaye mu kanya utenterefeye, kandi bazi umugabo wanje yarinze apfa akorera Imana, hari deni yari afise ryamunaniye kwishura. Ariko mbese Imana ntiyari mwishura? Imana ntiyari mwishura? None ijya Imana yishyura irya deni uyu munsi si yayindi irahinduka. Hano abafurere bicaye muri asambure ngo turabaganje ngo tuzuja mu izamuka, twabuze no kuvuza piano ntawe uhari, ahubwo n'abafurere batanga gusigana ngo usinzoza nta mwanzo bafise dore rusepa hama ngo bazozamuka cyane nambari ryaso. Nimba ari ijuru ry'Imana rije mu bafise umutima ukunze, rije mu bafise umutima ukunze biteguye babarira. Reka tubisome mu Frère Paul arakomeje no kuveza neza kandi amen. Kubwo naho ibintu byose ndavyibwira ko rishaka kugira ngo ndonye Kristo kandi mboneke ko ndi muri we, nafise ukwanya kugororoka kumwe kuva mu byagezwe, ariko mfise kumwe kuzana no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye, ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, nshushanywe n'urupfu rwiwe, ngo kumbure nshye kuzuka kw'abapfuye. Amen. Komeza Frère dusome. Si kugira ngo mpejeje kubihabwa cyangwa ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe cyatumye nanje ubwanjye mfatwa na Kristo Yesu. Imana ishimwe. S'il vous plaît, mon frère, ndakomeza, j'avance à pas sûr. Nabushadilika me ndashaka gushika hahandi mere nkuko nawe yarameze, ndashaka kutume mfatwe nawe, mfate cyakiri cyatumye nanjye mfatwa, ishikire kuzuka kw'abapfuye. Aba frère buno munsi ngo j'étais à l'église, c'est fini. Oh frère, no hose nta namwe turi tudafise Imana ntacyo tumaze, ntacyo tuzi. Mumbabarire rwose dukomeze. Verset 12. Si kugira ngo mpejeje kubihabwa cyangwa mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe cyatumye nanjye ubwanjye mfatwa na Kristo Yesu. Bene data, jewe ubwanjye sinibwira yuko maze kugifata, ariko icyo mpora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi nshingira ibiri imbere, mbandaniriza gushika aho dutanguranirwa. Amen. Kumpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo, kandi nambari icyo mwiyumvira ukundi Imana izotubahishurira naco. Mugabo rero ukuri tushitsemwo abariko tugenderamo. Amen. Abacu baguye batanguye guheba gukorera hamwe, bumva gukorana umenga n'umuzigo, batanguye guheba gusoma Bible, sinzigira amaso y'ababaje nkanje, batanguye guheba gusenga, batanguye guheba kuririmba, batanguye kuzima buke, batanguye kuronka akazi kenshi, ibikorwa byinshi, programme nyinshi, amafaranga menshi, iterambere twese turaryifuza kandi ni byiza, Imana kandi ziribahe mwese,
umutima aba ariko aratuma umubiri uzotsinda umutima mwiza. Niko bimeze. Murambabare cyane. Abantu benshi barikwegeye, bari abana b'Imana, bikwegera iby'umubiri bigwiriye, bajana nabyo, hanyuma Imana arabikubisa kuko ari bo babikwegeye umuvumo. Abandi batari bene byo by'agakiza, iby'umubiri byaraduze, bajana nabyo bibahebesha Imana, bakomeza batera imbere. Abo ntibari baragenewe agakiza k'Imana isumba byose. Ariko abakagenewe nibaduga Imana izobamanura ibakubite hasi. Ariko esicompa ntihazohave hari abantu bavyibuka amasaha yarenze. Ko hari n'abazohava bavyibuka bati isaha yarenganye. Iyo menya amasaha yamurenganye, Imana ibashoboze, ibahe guha agaciro umwami wacu Yesu Kristo. Ngiwe byose kuri bose. C'est notre richesse, niwe butunzi bwacu, niwe nsinzi. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mu bibonera akariho mu Mana niyo biri. Il vous récompensera. Frère Salomon yagiye imbere y'Imana, abwira Imana ati ndagusabye nawe ubwenge buvuye kuri wewe bwo kuyobora aba bantu. Nta kindi yayisabye sana, maze Imana mu kumwishura ikimuha ubwenge yayisabye n'ubutunzi atantumwa arabona. C'est ça Dieu. Imana ishimwe. Est-ce que après bavyumvise neza? Yayisabye ati mu bwenge mwami aba bantu nzoshobora kubayobora nk'uko ushaka bikunezeza. Imana nayo iti ndaguha ubwenge, ndaguhe n'ubutunzi, ndaguhe n'ubwiza. Nta muntu mwiza araboneka nka Salomo, nta muntu w'umukire mu isi araboneka nka Salomo. Imana ikimuha n'impore abahora batera se Dawidi bose bashira mu mutima kudasubira kumutera, abibandaniriza ngo Imana ishimwe. Yeneme nimumenye yuko mu mbare mbere tubisome muzoba mukoze kandi Imana ihimbazwe cyane. Que Dieu vous bénisse. Mu mbare rwose tubisome hano hafi yacu mu gitabo cy'Abakolosayi. Imana ishimwe. Guhera kuri verse 3 cya mbere umurongo wa 3 haranditse ngo dushima Imana se umwami wacu Yesu Kristo, twaba tubasengera ubudasiba kuko twumvise ukwizera Kristo Yesu kwanyu n'urukundo mufitiye abera bose, kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mw'ijuru, ibyo mwumvise kera mw'ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza. Amen. Muri ibintu muze gukomeza kubisoma. Frère Paul ati les promesses, les riches promesses, kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mw'ijuru. Nivyo bituyobora, nivyo tugenda guhanza amaso, nivyo twabikiwe mw'ijuru. Imana ishimwe. Imana ibaza. Na ibi nivyo tugenda turegeranya nk'inyongera Imana iduha ibyo twambara. Mbere Pawulo yavuze ngo iyo tuzi ibyo turya n'ibyo twambara biba bihagije. Amen. Ariko umuntu wese agiye gukunda amafaranga amenye ko abafashwe n'umuzi w'ikibi. Abafashwe n'umuzi w'ikibi nuko Imana idushoboza. Hari abari baravuga bati cyo ndakenye, kandi ugasanga wakenye niwe yahiga akari amaso maze bikazoshika mwipfa. Wakenye ugasanga niwe yakunda cyane gusumba uyafise. Ntihagire rero uvuga ngo ndiko ndavuga abakene n'abatunzi, ariko ndiko ndavuga abana b'Imana isumba byose. Isubiyemo mwana jambo. Frère Paul mufise twaba tubazaniye kubwo kwizera n'urukundo twabasanganye vyavuye ku vyizerwa mwabikiwe mw'ijuru. Tout ce qui vous fait agir sont les richesses insondables mwabikiwe mw'ijuru. Uko niko ba Frère Branham babaye, niko ba Frère babaye. Frère Branham bamari bati tukwinjize tukutaburiza assurance kuko rero urofata ingendo nyinshi. Frère Branham yabishati genda afise assurance mw'ijuru.
Amen. Imana ishimwe. Bien-aimé, ba frère niko babaye, ba frère bana niko babaye. Abo bagabo bose barizigiye impeya bazohabwa mu ijuru. Et toutes les situations kandi byabo byose byagenze neza gushika ku iherezo. Ibyo batamiye umwami yarabibahaye. Umwimbu barondeye ni twebwe twabonetse twizeye ubutumwa bwiza. Nous sommes ici. Turi hano turi umwimbu w'akazi bakoze. Kandi twagera mu ijuru tuzobirata. Tuzovuga tuti ngabo abagabo bakoreye umwami mu gihe cyacu natwe turabashimiye Imana ishimwe. Frère Branham Frank muramwibuka ubushize ati tuzokwame twibuka tunashimira Imana batukoreye umwami. Nawe tuzobirata abagabo tuvuge tuti mwami warakoze kuba turungikira. Izote ni bon bagize igihagararo cyiza gushika ku iherezo natwe uyu mwimbo twasaruwe turabonetse. Imana imbaza ibyo byavuye mu masengesho yabo, byavuye mu butame bari. Reka mbabarire bose tubisubize inyuma gato y'umusozi gasete nyuma yo gusoza. Intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo zafashe ibyo bari bafise byose barabagurishije kugira ngo biteze imbere igikorwa c'Imana isumba byose. Warafise uwo ni Frank Adumucati, warafise inzu zitanu, suvuga ngo yagurishije niyo y'abantu oya, hako yagurishije zine agasigara nimwe, izo zine zose zikaja mu bwami bw'Imana. Sawa. Frère Branham tumushikiye nawe turibuse dusinje benshi. Tumushikiye Frère Branham ati esi yaba Imana itanditse indisienne, yaba Imana itanditse ca 10, hagi yaba Imana yanditse 90%, kuko niyo yabiduhaye byose. Nivyo noyihaye habwa yari yatanguye no kubitangatanga ahembwe igihumbi yahembwa amahera amadolari 100, ahembwe 100 yatanga 90 yasiga muri eglise agatwara 10 muhira. Bakemera kwishwa n'ubukene ati kazima tuzoja mu ijuru. Imana iraza ati jewe uramukuri sinigeze kuvuga 90%, je navuze indisienne. Imana iramukosora atangura gutanga 10 ibintu yari yarabishitse ati je numva no guha byose ahubwo tukafuma twitwa n'inzara ngo tukazoja mu bwami bwawe. Bien-aimé, uwo ni Frère Branham. Frère Frank nawe yari umuntu murabizi byiwe noneho ahubwo ngira murazosoma histoire y'unyene ya ibintu byose yari yaregereje n'amazu n'ubuzi n'ibintu byose yabigurishije abishira ku kazi k'Imana isumba byose. Araheza atwigisha aya majambo ati uw'Imana ihamagaye imuhanirizo gutunga. Amen. Ntabwo azogenda asegerereza ngo azaravuga ngo mpa mutere na ka 10 murabe nzocenja mu kuvuga ubutumwa cenja na hariya, ahubwo Imana ubwayo imuha n'ibyo azokoresha mu bwami bwayo. Reka si Imana yapfuye, si n'Imana itanga amajambo yanditse gusa, ni Imana nzima. Ikorera mu by'umubiri byacu, igakorera no mu by'umutima byacu, byose biri mu maboko yayo. Nous devrions être sincères tukababanyakuri, maze tukamenya ngo nitwaha agaciro Imana nayo izoduha agaciro, kandi ngero tuyigereyemo niyo natwe izotugereramo. Niko twasomye ngo ariko Kalebu yari afise umutima muwaba, nico gituma kuko yagumye imbere yanjye, yagumye mu vyanje muri byose, nanjye nzomujana ndamushitse mu gihugu namusezeraniye, nawe muvyarwa ruzocebukira. Imana ishimwe. Frère umviriza, Imana ihamucyubahiro. Voilà, verset 50, musubiye verset 50 ngo kubw'ibyizigirwa mwabikiwe mu ijuru ibyo mwumvise kera mu ijambo ritabesha ry'ukuri. Amen. Kubutumwa bwiza bwabashitseho kuko buri mu isi yose bwami imbuto bugwira, kandi no muri mwebwe bugenza gutyo uhereye wa munsi mwumviye mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri.
kumva kandi tukamenya la grâce ubuntu bw'Imana yatugiriye. C'est dépouillé. Le Seigneur s'est dépouillé. Amen. Bible ivuga ngo yisize ubusa. Yisize ubusa, c'est complètement dépouillé. Iyo nzira yaciyemo niyo nzira n'abera bose baciyemo. Mose yasize ku munamba muri Egiputa, aja ku mungere w'intama kwa Sebukwe. Igihe yisize ubusa Mose niho Imana yamukoresheje. Niyasanga n'ivyumve igihe abantu bazoba atagaciro bagihaye iby'umubiri bazi kwisirikira shirana n'ivyayo, kandi ko byose tubyeganye cyangwa tureke bizotongorwa n'umuriro. Nivyo kudutunga uyu munsi ejo bikaza bitakitutunze. Babimenye ko ari Imana izobuzuzamo ubutunzi bwayo, kuko Imana ntizicara ku ntebe yicaranye ko n'undi mugabo. Kibikunda soit c'est l'un soit c'est l'autre, ni kimwe cyangwa n'ikindi, birera cyangwa birirabura. Niba hari vide Imana irahinjira, niba hari ibindi Imana irahingoza. Nuko bimeze. Imana ibashoboze, idushoboze, iduhe kuba mu byayo atakwibangikanya, kuko Imana ntiyemera ku izina ryayo tuyibangikanya n'ibindi bintu. Imana ntiyemera ko tuyibangikanya n'izindi mana. Oya, Imana ishimwe kandi bamugisha. Amen. Écoutez frère, bien-aimé, byanditse hano mu Baheburayo muri Hébreux, Imana ishimwe, Hébreux, Dieu vous bénisse, chapitre 12, Hébreux chapitre 12, haranditse hati nuko natwe ko dukikijwe n'igifungu cy'ibyabona kingana gityo. Hébreux 12, Abaheburayo 12 umurongo wa mbere. Nuko natwe ko dukikijwe n'igifungu cy'ibyabona kingana gityo, twiyamure ibituremera byose. Est-ce que vous êtes d'accord? Naho mutovuga amen, umurongo nturafuditse, ubu w'agaciro. Ushaka kuvuga amen, ushaka ureke, ariko uyu murongo ufite agaciro ngo twiyamure ibituremera byose. Mwamaraje, umwamaraje, twiyamure ibituremera byose. Iyo ni affaire yawe, iyo ni affaire yawe, nani ni affaire yanjye. Ibindemera ni kwawe, n'ibikuremera ni kwawe. Bible ivuze ngo twiyamure ibituremera byose. Mwaba himbazwa, Imana ishimwe. Amen. Subiyemo mumbabarire bose, twiyamure ibituremera. Bien, que Dieu vous bénisse. C'est à vous de juger. N'icyaha gikunda kutwizingirira ko vuba, dusiganirwe. Imana ishimwe. Ibyo twashizwe imbere twihangane. Amen. Ibyo twashizwe imbere ntabwo ari twashizwe imbere kuzoba inzobe twese abirabura kuzoba inzobe. No, twashizwe imbere kuzoronka amafaranga twese, twashizwe imbere kuzoronka amamodoka n'indege n'ubwato mu biyaga. Twashizwe imbere ibyo twabikiwe, ibyizigirwa tubikiwe n'ijuru. Birateye agahinda kubona umufrere abuzwa gukorera Imana no kuja gukorera isi. Ibintu atazi ko azaza no gushikana, atazi no kurara, atazi ko ngo je vraiment ngo narifatiriwe n'amafaranga n'akazi, je ne sais pas, mais ukabuzwa gukorera Imana n'ibintu éphémère. Salomo yavuze ngo nasanze ari gukurikira, c'est divin, c'est la vanité des vanités, c'est la vanité des vanités. Kandi twebwe umwami wacu araje, twebwe ubu hasumba kwa Salomo, hasumba kwa Salomo, nibyo hasumba kwa Salomo. Bien, Imana ibaheza de que Dieu vous bénisse. Muravyemeye ko hasumba kwa Salomo? Muravyemeye? Imana ibaheza de. Romains chapitre 13. Murambabarira bose, si je vous blesse, nimba ndiko ndabakomeretsa munyihanganire. Ngiye kurangiza nta kibazo, hanyuma ndeke kubakomeretsa umunsi w'umukozi. Romains 13 haranditse aya majambo, verset 11, Abaroma 13 umurongo wa 14. Nuko mwabe mugenza mutyo, kuko muzi iminsi y'uko igihe gishitse cyo kwikangura. Amen. Amen. Mubimenye
niba twarasinziriye iki ni igihe cyo kwikangura. Iwanje ndifuza ikangezi iwanje bonyine. Verset 11 ça continue. None agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizeye. Ijoro rirakuze kugira buce, nuko twiyambure ibikorwa by'umwiza, twambare ibigwanishwa by'umuco, tugende n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandarirwa, tutaborerwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari, ariko mwambare umwami Yesu Kristo, kandi nimubabare iby'umubiri ngo mukore ibyo wifuza. Mwami yabyanditse ngo abiduhe abihe ababyifuza bose. Mwamashimwe murambabarire rwose, harabona ko ndakomeretsa ariko banyihangane nakundi tuje basi kurangiza kugira sinime ndabashavuza. Turangize hano muri majambo yo muri Matthieu 24 turare verset 36. Ariko umunsi canke isaha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Verset 37. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatera, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntihagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose, kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Imana ishimwe. Amen. Amen. Turi kumwe? Bien. Verset 42. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko mubimenye, yabanye n'ubwo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye, niyo kunze kw'inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko Umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Ntagiye bibaza ngo hari ibintu nzorabira ko bikuru bikuru wanyuma ngo nce ntangura ngo nitegure seriyezima n'ubuyobozi ngo nzokora ibintu ngo nguma nderetse ngo bambwiye muri assemble ngo ivyo bintu ni ngo nzoca niyugaranira muhira ngo ntamure gusenga cane. Nabizoshobora umunsi uzobubira, umunsi uzobubira. Ndasavye nshimitse abifuza ko tuzojana mu ijuru mwikangure, mwame mwiteguye, umutima wacu wame wibuka Yesu Kristo. Amen. Umutima wacu wame mwibuka. Amen. Bamusoma ati ndagusavye uzonyibuke aho uzozira mu bwami bwawe. Yesu ati c'est fini, mu mugoroba uyu munsi turahurira mu paradizo. Kuko nubwo hari kanyuma, hari karuta kanyuma, yari afise mu mutima ko ujya mugabo anyuma amucunguzi apfuye atacazira. Imana ishimwe. Imana ibavugisha. Murakoze kuri uyu mugoroba kumviriza, ariko niba mwihanganye bishobora gusoma ibike mubinyemerera nasoma mu bikore rwa mbere igice c'indwi, ndacasigaje iminota 5 me some 1 Corinthiens 7 mubinyemereye mu mukoze 1 Corinthiens 7 haranditse ano majambo adasanzwe twabwiwe n'umwami wacu mu bikore rwa mbere igice c'indwi. Ayo majambo avuga ati verset 28, ariko irongoye nta cyaha ukoze, n'inkumi irongowe nta cyaha iba ikoze. Mugabo bameze batyo bazogira amagorwa mu mubiri, ariko jewe nagomba kuyabakingira. Amen. Nibyo Ibyo bivuze ngo
nirongoye si bibi, umuhungu azanye umukobwa si bibi, n'umukobwa agiye ku mugabo si bibi, ariko ngo baba bagiye mu magorwa mu rugo, baba bagiye mu magorwa, c'était écrit dans la Bible, baba bagiye mu magorwa mu rugo, hagira abacurura ngo nihutishe mariage nzoba ngiye mwiraha. Habwo nimwabisoma neza muza gusanga byanditse ngo umugore yitwararika umugabo, aha nyene vyanditse ngo n'umugabo nawe akitwararika umugore, maze ivy'Imana bikamugabanukamo. Sindiko ndababeshe, niko vyanditse, niko vyanditse. Yahora umuntu aririmba muri korale, ivyo bikaba birazimye. Yahora umuntu umupredikateur adasanzwe arara yicasenga, ivyo bikaba birazimye. Azize ko ariko ntitwaje kubazana, murabazana ko natwe twarabazanye. Verse 29. Ariko bene data, ibi nivyo mvuga yuko igihe cagiriye wereye none abari n'abagore bamere nk'abatabagira. Amen. C'est ça. Mwana y'imbazo. Kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abanezerewe bamere nk'abatanezerewe, n'abakura bamere nk'abatagira ico bafise, n'abakoresha ivy'isi bamere nk'abatabishishikaye, kuko kw'isi imeze uko kugenda gushira. Haleluya. Amen. Murakoze. Imana ibahezagire. Murambabarire ko nabagoye, nabamenye umutwe n'ibintu bitabara abakumbure, ariko abo biraba bariyitse. Yesu abahezagire. Murakoze. Yesu abahumugisha mwinshi, abakomereze muri ano majambo y'Imana isumba byose. Amen. Batimbira ati ntukine ku bugingo urupfu ko hava rukujana. Akaririmbo mu Kirundi ni kantike ka 70. Murakoze. 77. Ntukine ku bugingo urupfu ko hava rukujana, ko wa munyabyaha Yesu arakunda.
barongowe umutima niwaza ivyasengera Imana ibishure nk'uko umuntu wese ayisavye. Mwami wacu Yesu Kristo, turi imbere yawe tugushimira cyane rwose amajambo meza yawe yo kudukebura utumenyesheje kuri mugorokiza n'amajambo y'agaciro mu mutima wanje. None ngusavye ngo Mana usumba byose undinde ubuzima, undinde kwangaza umutima mu bitagira ikimazi, ariko ume guhagarara neza mu ijambo ryawe, ume kurerekana n'ibyo wasezeranye. Nk'uko Elisa yararetse ibyo kwa Eliya, nanjye mbakurereka iby'izamurwa ry'umugeni kuko ari byo nitezemo ubukiro. Urakoze umugisha wo kuba maso usiga amavuta Mwami unyuze mu wawe yera mu izina rya Yesu Kristo, maze umbe gutegurwa n'ijambo ry'igihe. Umbe kuribera amaso, umbe Mwami kwama nibuka Yesu Kristo umwami wanje yabambwe ubwanje. Mwami mu ndwara uzumve kwama ndakwibuka, mu bukene umbe kwama ndakwibuka, mu ntambara ninageragezwa muri byose uzumve kwama nibuka umwami wanje. Ntacyo icyo nzokora ku bwanje, ariko byose nzobikore ku bwawe Mukiza. Urakoze uduhezagire, uduhe ijambo ryawe, uduhe ko rigwira muri twebwe, uduhe umwete wo kurikurikira Mwami, uturinde Mwami kwitwara nk'abataco biteze, ariko uduhe kwitwara nk'abarindiriye ko bashitsako umugabane wawe. Urakoze Mukiza, hezagira abera imbere yawe, ubibikizemo neza, udukize ubufinyi, udukize ubusamazi, udukize ubunebwe, udukize itiro, udukize kunanirwa, udukize ibintu byose Mwami, udukize kwibagira, udukize byose vyotuma utatwemera kuwa munsi ko tubisavye